nimuhorane umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twashikirijwe na Luka. Muri rya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe ati, bitegere neza, iyaba nyene urugo yarazi ikiringo igisuma kizira ko yoraririye ntiyoretse ngo kimumenere kw'inzu. Imwame mwiteguye na mwebwe nyene, kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutari mumwiteze. Hanyuma Petero amubwira ati, Mukama, nitwe gusa uciriye umugani canke uciriye bose? Umukama aramwishura ati, ku bwanyu ninde wamubwiriza ari nibanga kandi yitonda, shebuja yashinze abasuku biwe ngo abagerere ingano igihe kigeze. Arahiriwe uwo mubwiriza shebuja azosanga agira nk'uko yabishinzwe. Nivyo kuri ndababariye, azomushinga ivyiwe vyose. Naho yamubwiriza niyibwira ati, databuja yatevye, agasindira abasuku n'incoreke akaja mu vyo kwirira no kwinywera akaborerwa, shebuja azoza umunsi atamwiteze kw'isaha atazi, azomwirukana musuke mu mugwi w'ibigaba. Umusuku azi amategeko ya shebuja ntiyitegure, ntakora ivyo yashatse, urya azokwitwa nyinshi. Uzoba atazi ivyo shebuja yashatse ariko akwiriye igihano, urya azokubitwa nkeya. Uzoba yaronse vyinshi azobazwa vyinshi, nawe uzoba yabikijwe vyinshi bazoroshirizaho kumwaka vyinshi. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Yezu Kristo. Bavukanyi, mu gisomo ca mbere Pawulo mweranda aratwibutsa ko kuba igicumuro twari twarapfuye, ariko ku bwa Yezu Kristo ubu turi bazima. Ari naco gituma umukristo wese ahamagariwe kuvavanura n'igicumuro, kutaba umushumba w'igicumuro. Igicumuro ni ukugambararira Imana. Uwucumuye akaba yikuye mu rukundo rw'Imana mu gushaka wenyene kwiha intumbero y'ubuzima bwiwe. Igicumuro nivyo gikorwa n'umuntu umwe, ariko iyo abantu bamaze kukimenyera ari benshi, basigaye babona nk'ibisanzwe, usanga kigira ingaruka mbi mu mubano w'abantu bose. Nk'iyo abantu bamenyereye kurya igiturire, bigirira ingaruka mbi igihugu cose, kuko usanga itunga rusangi ritakiri ihangiro. Niyo abantu basigaye babona ko ubuhumbu ari uburenganzira bwabo, imico myiza iratituka, abantu bakabaho ataco bacibanga, ataco bubaha. Inkurikizi z'igicumuro nuko uwugikoze kimutandukanya n'Imana na mugenzi we, mbere ubwiwe mu mutima nawe nyene kiramusinzikaza. Pawulo mweranda aratwibutsa yuko mbere impera y'igicumuro ari urupfu. Igicumuro gihambaye mu gihe ca none nuko abantu babaho umenga nta gicumuro kiriho, umenga nta kizira kiriho. Mbere hari n'abemeza ko ata bicumuro bakora. Uzokoma bagira bati, jewe siniba, jewe siniyica, kandi akenshi bagaca bageza ngaho ukamenga barahejeje. Umutumwa Yohani mw'ikete rya mbere yanditse niwagira ati, tuvuze yuko ata gicumuro dufise, tuba twihenze twebwe nyene, kandi ukuri ntikuba kuri muri twebwe. Bisubiye mu kwisuzuma ingene umutima wacu umeze imbere y'Imana, murabizi yuko dufatira ku mabwirizwa yose uko ari 10, kuko agize urunani. Ntihagire rero uwitekanira ngo nta gicumuro akora, kuko Shetani ikoresha amayeri yose kugira ngo iduteshe ka kanyamuneza twagenewe. Yoyo turazi ko ivyayo vyaheze, none ishaka gutirimutsa abana b'Imana ngo
ibateshe uwo muhango. Pawulo mweranda araduhanuye rero ko tutoreka ngo igicumuro kiganze imibiri yacu. Turibuka mbere mu ibaruwa yandikiye abanyekorenti atwibutsa yuko umubiri wacu ari ingoro ya mutima mweranda, arico gituma tutoreka rero ngo ibicumuro bibiganzire twigenza uko dushaka, kandi tuzi yuko umubiri wacu ari ingoro ya mutima mweranda. Duhamagariwe kurwanya igicumuro y'igituruka hose, kandi n'ibirwanisho turabifise. Pawulo mweranda mu ibaruwa yandikiye abanyefezi igabane ca 6 umurongo wa 10 gushika 20 aratwereka ibigwanisho duhamagariwe gukoresha kugira ngo dutsinde ibicumuro. Agira ati nimwambare ibigwanisho vy'Imana ngo mushobore guhangana n'imitego y'ishetani. Aca bitudondagurira mu majambo menshi, mugabo nakuyemwo ibi bikurikira. Hariho ubwa mbere ukuri, ubutungane, ukwemera ijambo ry'Imana hamwe n'igisabisho. Tutibagiye rero n'isakramento ry'ikigongwe, kuko rituma dusubiza hamwe n'Imana na bene wacu. Turihurumbire rero kuko niryo risubiza imitima itoto, naho yoba yarazingamitswe n'ibicumuro bingana gute, naho vyoba ibicumuro vyaramaze kuzingamika umubiri n'umutima wacu. Iyo Mana ni munyakigongwe, iraturekurira tugasubiza hamwe nayo, tugasubiza hamwe na bene wacu nk'uko nabivuze. Arabibaza yuko baravye uburemere bw'ibicumuro bakoze badashobora kurekurirwa, haba namba impuhwe z'Imana, ikigongo c'Imana kirekura ibicumuro vyose. N'umuhanuzi Yesaya mu kigabane ca 1 umurongo wa 18 Imana imutuma kubwira bene Israeli ko naho ibicumuro vyanyu vyotukura nk'agahama bizokwera nk'urubura, naho vyosa n'agahama gaca ibibatsi bizohinduka bise n'ubwoya bwera. Ahandi ho uko twirengagiye iryo sakramento ry'ikigongwe niko tuba abashumba b'igicumuro tugatahira mu rupfu. Kira noneho Imana ntishaka urupfu rw'umuntu n'umwe yaremye, twese idushakira ubuzima budahera, kandi yaraduhaye ibikenewe byose. Tubikoreshe neza mu kwama twiteguye, nibyo mbere twumvise no mu gisomwa c'inkuru nziza. Ikigabane ca 12 c'inkuru nziza twashikirijwe na Luka kiratwereka ingene Yezu yigisha cane cane inyigisho yiwe, akayerekeza ku bigishwa biwe abasaba kwirinda ubwiyorobetsi, wa mwambiro w'abafarizayo, kudatinya bica umubiri batari burenzaho, kutarazwa ishinga n'ubuzima bwabo ku bijanye n'ifungurwa, ibinyobwa canke impuzu, n'ukwama bagavye rero nk'uko tuvyumvise muri iki gisomwa. Mbere n'imbere yaho Yezu aguma bigaruka ko ababwira ko bama bagavye, kwari ukugira ngo niyamara gusubira mu ijuru baze bamenye gutunganya neza imibano, kuko aribo bazoba bayijejwe mu ntango za Ekleziya. Petero rero yabajije Yezu ko ivyo biraba bonyene canke biraba bose. Yezu turazi ko kenshi atishura ngo ego canke oya. N'imbere yaho mu kubigisha yabigisha mu migani, n'ubu amwishuye akoresheje umugani w'umubwiriza agira ati, nuhe mubwiriza w'umwizigirwa kandi w'inkerebutsi, shebuja yashinze abasuku biwe ngo aze arabagerera ingano ku gihe. Arahiriwe uwo musuku shebuja agarutse azosanga abigira uko. Ni ivyo kuri ndababwiye, azomushinga ivyiwe vyose. Iri jambo ry'Imana duca dutahura ko riraba cane cane abayoboye abandi, kuko uyo mubwiriza twumvise yarashinzwe guhemba abasuku mu kubahemba ingano. Ku ruhande rumwe, kubera ko yabigize neza, impera yiwe yarayironse, kuko ngo shebuja azomushinga n'ibisigaye byose. Ku rundi ruhande
niyaramirwa kubera ko shebuja atevye agatangura kwigenza nabi, hanyuma agasamara, azoza ku isaha ataze amwirukana mushire hamwe n'ibihemu. Ubuzima budahera butegurirwa mu bikorwa vyo ku munsi ku munsi. Ubuzima twimirije tubutegura mu gutunganya neza ibikorwa nako imirimo Imana yadushinze. None tubiravye uyu munsi, abajejwe amabanga atandukanye mu buzima bw'igihugu canke muri ekleziya, burya baratunganiriza neza abo bajejwe, nk'uyu mubwiriza w'umwizigirwa kandi w'inkerebutsi yagerera ingano abasuku uko shebuja yazimuhaye atacakuyeko. Ubwo ntababanza gukurako urushi rw'ingano ku musuku umwe umwe bagashira ku ruhande kugira ngo babanze bihembe. Ntababanza gufata utugano tw'abasuku, ni ukuvuga agashahara kabo, bakabanza kugakoresha ibindi, bakabanza kunguka, hanyuma bakabona kubaha babanje kukabyaza umusaruro. Abari guhembwa mu mpera z'ukwezi bagahembwa ukundi kugeze hagati canke kugira guhere. Ntihabuze mbere bamwe bamwe iyo bahimvye ibyo bakuye ku basuku kubo bajejwe, bongera ko bakabasimbira ko bakabakubita, bakabahohotera bitwaje igihagararo cabo. N'ugeze ngo aravuze akabizira, akarenganyuka akaba kikigwije kabiri. Ubwo nta bajejwe gutunganiriza abandi kubakira babaryagagura aho batunganirije neza. Ubwo nta bafatira ku bumenyi buke bw'abo bajejwe canke ababitura, bagafatira kugira ngo babasahure mu kubaca amafagitire arenze. Ijambo ry'uyu munsi rije kutwibutsa gusubira kuraba ingene turiko turatunganya ibyo tujejwe mu gutunganiriza igihugu c'Imana, kuko abazi ingene bategerezwa kubikora ntibabigenze gutyo ngo bazokubitwa nyinshi. Umwe wese azobazwa ibijanye n'imirimo Imana yamushinze. Uzoba atazi ibyo shebuja yashatse yamara agakora ibikwiye igihano, urya azokubitwa nkeya. Uzoba yaronse vyinshi azobazwa vyinshi, uzoba yabikijwe vyinshi nawe bazoroshirizaho kumwaka. Iyi mirongo y'ijambo ry'Imana itwereka ko igihano kizovana n'ubumenyi dufise mu vy'Imana. Uwaronse vyinshi ntabikoreshe azobazwa vyinshi, n'uwagize ubugaba bwo kubirondera nawe nyene yarabishoboye azocirwa urubanza kubera ubwo bugaba bwiwe, kubera ubwo bunebwe bwiwe. Ntihagire rero mugabo ufatira kuri iri jambo ry'Imana ngo reka nironderere bikeyi kugira ngo nzobazwe bike. Inema y'Imana idufashe, mutima mweranda atuyobore kugira tubandanye turondera vyinshi bidukomereza ukwemera, twirinda ubusamazi, ukurya no kwinywera gusa tuboregwa, mbere n'ivyo vyinshi turonse dushobore kubifashisha n'abo bagifise ubugaba, bagifise ubunebwe, bagomba gutungwa na duke, maze twese tuze dutorane ubuzima budahera. Mugabekazi w'amahoro no gusubiza hamwe, dusabire.